intwaro ntigomba kuba umuzigo ku banyagihugu, ahubwo igomba kuba ikintu kiremura abanyagihugu. Mugabo bwari wacu amakori turadugirizwa ko mugabo imishahara ikaguma ari yayindi. Waza kuraba inflation nayo usanga afite umushahara sinaba wundi ahubwo warakorotse kandi umukoroka uri tuyo inflation. Rero ibyo nibyo bibazo burya twari dukwiye kwicarira hamwe n'ibindi byose nk'abarundi tukaraba dukora iki, ntituje gutakaza umwanya gusa twiyumviye ingene tugungana mu matora, ingene ducengana, ingene tugira gute, kuko umenya niyo preoccupation. Je suis certain yuko abarundi twagwana ari bose cyane burigiye c'est pas un problème. Mugabo nicuza kubamarira, nicuza kubamarira igihugu nigeze kibabatwara kandi kizokwamba kibafise. Mugabo les attentes et les aspirations du peuple ubutegetsi nabwo buzikorera iki, buzikorera akazi akahe. Twovuga démocratie tubasubira les bons principes n'iki, mais tant que les pouvoirs publics zitaza zirepondre ku préoccupation y'abanyagihugu, la démocratie va rester en vain mort. Nizo institutions zishobora institutions bya ziri forte d'abord, il faut yuko zibamo abantu bafite des caractères forts. None quels sont les critères uno munsi kugira ngo abantu babe mu bibanza isigura? Quels sont les critères? Aho ni kibazo. Jewe sinzi juste une anecdote. Quelqu'un un jour agenda kupasa ikibazo muri Obere, un jeune ingénieur arafise na 90%, ikibazo aragitora kuri priyo. Hanyuma ati rero nimugende muzoza pour interview. Il vient pour interview au jour désigné. Mu kibazo cyambere mubajije umunyamabanga w'umuganga muri komite ninde, ati sese mwana wenzi ugenda uzokora ko wamumenye. Ibyo bihumye mu cyukuri. Donc wewe tito prive y'abakadre bafite des compétences ziri imbere uravye resultat bahuje mukaba ushaka debita uzi tugeze. Jewe un jour twari muri dans un atelier quelque part, hanyuma abandi burya rero turafise ingorane, none bigenda gute ubu aho kwitiranya igihugu n'umuganga. Ni honorable Sabaton mbanje kugengukira Marcel kuri ikiganiro yatunganije, et bien entendu nshimire Professeur Sentamba ku nyigisho dushikirije. Yaradusomeye ibintu byinshi, naho umuntu yotwara ibagaje yonyine akagerageza kuyipima n'ihungura intambwe yo gushikana. Mugabo kandi umuntu ashoboye no kubyisomera nawe udavantaje bikaba byiza. Nshimire n'abandi bose bamaze gufata ijambo imbere yanje ku ntererano bagiye baratanga. Jewe ndabye umutwe w'amajambo tuzindukanye novuga ni démocratisation de l'Afrique, burya yazananye na décolonisation. Mugabo ni ibintu byatuguyemo nko babivuze kuko si twebwe twabyiyumviriye. Aha hoza n'ikibazo, mbega abakoroni baza kudutwara ko batiyumviriye yuko bodutwara nk'abangana nabo, izo valeurs za démocratie ngo bazishire en exergue. Ni nayo mpamvu avec la décolonisation
burya on a fait un simulacre de démocratie turagira amatora juste kugira dushireho abantu basubirira mu koroni. Il a été question de remplacer l'ancien maître blanc par des maîtres noirs comme nous. Ici, je parle de façon globale pour toute l'Afrique. La preuve, nous, l'après-indépendance, mu bihugu nka byose yakurikiwe n'amarira n'amavuko. Mu bihugu nka byose à des degrés différents hakurikiye amarira n'amavuko. Autrement dit, la conception du mot démocratie, du mot indépendance par les populations locales, itandukanye n'uko les élites bakiriye izo concept. Pour les élites, c'était remplacer le colon. La preuve là, il y a des gens qui disent que l'indépendance immédiate. Umunyagihugu wewe hariya avuga ati jewe rojugu y'umuzungu imveko ntwawe na mwene wacu nzongera agahengwe nanje nzotera imbere zokwiteza imbere. Ça n'a pas été le cas. Donc la démocratie était mornée, si je peux me permettre ce terme. Twavashije twaza harabaye la guerre froide entre l'Occident et les communistes ou les socialistes. Twebwe tujya dans la danse tutazi ibyo. Et cette guerre froide niyo yabaye intandaro y'amakuru d'État ici et là sur notre continent. Et ce coup d'État là nizaje zizanye n'ubundi démocratie, zaje zifavoriza un groupe y'abantu. Le problème rero, même avec le renouement, avec le multipartisme, ça a été fabriqué ailleurs, avec les autres. Uyu munsi turi dans des identités sectaires zitwa imigambwe. Turi dans des identités sectaires zitwa amoko. Ntabwo turi muri identité nationale y'uko turi abarundi. Kuko twitawe ko turi abarundi twese, ibi bibazo tubona twokwicara tukabivugana. Mugabo uno munsi mwese mwazi muri digito, ça nous affecte tous. Mugabo hari umuntu ukivuze akakora ifu kwatuka intwari. Et pourtant, on galère de la même manière. Ubuze la pénurie y'ibinyobwa abago ni igipinga. Et pourtant, tunyoterwa kumwe kandi les causes z'iyo pénurie ayifa twese kubura twahaze. Mugabo la partisanerie fera que je numva yuko ibi ndabisagasira naho naje bibabaza, mais turafise ubutegetsi nta ngorane. Les dividendes, les c'est ça le problème. Rero, jewe ndabye le thème, novuga udukore tubiri. Point ya mbere, nous avons une crise de leadership. Et malheureusement, elle n'est pas d'aujourd'hui. Nous avons toujours vécu une crise. Kuko intwaro ntigomba kuba umuzigo ku banyagihugu, ahubwo igomba kuba ikintu kiremura abanyagihugu. Mugabo bari wacu amakuru turadugizwa ko mugabe bisharika ku mari yahindi. Waza kuraba l'inflation nayo usanga afite umushahara sinaba wundi ahubwo warakorotse kandi umukoroka. Uri tibero l'inflation. Rero ibyo ni ibibazo burya twari dukwiye kwicarira hamwe n'ibindi byose nk'abarundi tukaraba dukora iki. Nituje gutakaza umwanya gusa twiyumviye ingene tugungana mu matora, ingene ducengana, ingene tugira gute. Kuko umenya niyo preoccupation.
Je suis certain yuko abarundi gutwarwa na bose cyane Olivier c'est pas un problème. Aho ni icuza kubamarira. Ni icuza kubamarira. Icyo muri yigeze kibatwara. Kandi kizokwanga kibafise. Mugabo les attentes et les aspirations du peuple. Ubutegetsi nabwo buzikorera iki? Buzikorera akazi akahe? Twovuga démocratie tugasubira les bons principes n'ikimiki. Mais tant que les pouvoirs publics zitaza zirepondre ku préoccupation y'abanyagihugu, la démocratie va rester en vain morte. Nizo institutions zishobora institutions qui ziri forte d'abord, il faut yuko zibamo abantu bafite des caractères forts. None quels sont les critères uno munsi kugira ngo abantu babe mu bibanza bisigura? Quels sont les critères? Aho ni ikibazo. Jewe sinzi c'est juste une anecdote. Quelqu'un un jour agenda kupasa ikibazo muri Ouvert, un jeune ingénieur arafise na 90 kwijana ikibazo aritora avec brio. Hanyuma ati rero nimugende muzoza pour interview. Il vient pour interview au jour désigné. Mu kibazo cya mbere bamubajije umunyamabanga w'umuganga muri komite ninde? Ati sincèrement ntabwo nzi. Ugenda uzokora ko wamumenye. Ibyo bihuye mu cyukuri. Donc wewe tito prive y'abakadre bafite des compétences ziri avec uravye résultat bahuvye mukaba ushaka debita uzi tugeze. Jewe un jour twari muri dans un atelier quelque part hanyuma abandi burya rero turafise ingorane none bigenda gute ubu aho kwitiranya igihugu n'umuganga ubundi mukorege depite arambwira no umenye gutunga ngo watsinze eko no kuri kw'Imana mwaratsinze nimba mwaratsinze nta problème mugabo igihugu kirimo ibintu byinshi kirimo imigambwe kirimo société civile kirimo abantu barimo yarokeje yasosisora none igihugu mukire duje ku mugambwe wanyu Loreste duca tubiki vous comprenez et logique imeze gutyo iyo ushaka kugira les institutions fortes twoziroma ikindi kuri iyi problème ya leadership iyo amatora ageze kuba constituer les listes jewe kuri kw'Imana niba bashobora kubyumva ngo bafise byose barabigira bakabigura mugabo n'imiburiburi ntibonze organiza des élections privées abantu bitorere abazoja kugira competition n'abandi byofasha. Jewe en 82 niho natora bwa mbere yari amatora y'abashinga amateka abaye inyuma y'isesoni n'amashinga amateka yo muri 65. Comprenez ko warugambo yiprona mais je vous dis sincèrement ayo matora yaratunganijwe neza ku buryo bobigira imipratique mu migambo yose byoheza bigafasha icyo ndoro cy'abakandida ntacyonsi mugabo bamaze kugira rero list bazana abo bakandida nimba ari 10 pour la province X ni kuvuga batanu batoza gushinja n'abasuppléants babo umwe wese yahonda opposition wese muri kumwe akavuga ibyiwe ubundi gutyo hanyuma baze gutora jewe lecture na pro sur 5 ans donc moi je bivanye n'ibyo babandi bagize gute bavuze. Vous serez par exemple étonné ko Muramvya urazi bari bagize bakwiye kwiga il y avait des ingénieurs harimo abaministre yarifatanya na Mwaro igihe mais il y avait un administrateur qui a gagné le musanye no ko komine Kiganda
naho kuri kigero bavuze idiplome n'ibiki ashitse kuri podium ati jewe nitwa naka kandi muranzi bose jewe ntwara ya komine ya Nibaterabisha kwiradiyo aho ni gute urushakara ni mwe urumva amadiplome deja aramaze kuyadeklasa tuti amakome bavuze amadiplome karavuga naciye kamere ati burya rero uko mwumvise bavuze ko bize naciye utanarize ati narize amashuri y'intanga hanaka hanyuma tikaca mu yisumbuye ategetse hanaka ati igihugu cyakiranyenera turi pabye kirabeshwe naciye aho ugiye gucamukene abanza kujya gukorera igihugu hama baragenda basubira yiyongera n'ubu igihugu kiramukenera arasubira kugira arakora urumva kora cyegeye kamwe ufise nivo ya 7e mu kintu warashaka akazi n'ibyo warashaka akazi notayo yuko wisuganya agasubira kagenda hanyuma ati ubu nawe urumva yuko sanzwe ndongoye ikomine bafite akamaro bateramisha je vous jure ko ntabamusumbije amajwi kandi on a respecté le verdict y'abanyagihugu il a siégé muri assemblée abaministre bari hariya barindiriye kuza kuzoba supreme demokarasi rero idashobora kubaha ijwi ry'umunyagihugu iba ari demokarasi ni bimwe honorable yavuze ngaha umuntu bakambwira ko ibyo bintu bagize urumva yuko c'est même ridicule rero comme perspective byarose niyetereze muri ibyo mwana mudike aho ibihe bigeze fatiye no kubyo mwagiye muravuga buri wese turakeneye une prise de conscience yuko turi abarundi odora yukuba abanyamigambwe odora yukuba abanyamoko odora yukuba abanyentara n'ibindi avuze ikintu kiryoshe avuze ati bajya abantu barakunda igihugu cabo none twebwe habuze iki natwe ngo dukunda igihugu cacu igihugu ni cacu mugabo tugikumiranyemo mugavyumva namwe habaye gutonesha habaye kugira munsi salvapa imiganda habaye gusumbasumbanya abantu salvapa nicyo gituma mvuga nti twabwirizwa kwiyagura izo identite sectaire z'imigambwe z'amadini z'amoko z'ibiki tukambara une seule identité tukumva ko turi abarundi ibyo dukora les solutions turondera tukazirondera nk'abarundi et pour le Burundi muri icyo gihe demokarasi twokumvikana iyo demokarasi ifise imizi ifise ahishingiye kandi yotera imbere igasasagara ikamba ivyama abantu bose boshima tutarageraho biracatugoye mugabo iciza nuko mwese mwabivuze nuko bishoboka jewe uno munsi imyaka afise kubyo nabonye j'ai essayé de réfléchir kuri ibyo byose amaze kubona yuko on s'est fourvoyé à maintes reprises. Je vois combien on se fourvoie aujourd'hui, comment on déroute notre population, notre jeunesse par une manipulation politicienne kubera utunyungu secteur twakagwika abantu mwavuze inzego zihari c'est bien jewe sinzi ibintu numvise kuri YouTube none bafashe ifoto y'umuntu ukabashaho hama bakagerageza bari ubuhinga bwarakomeye muravuga ati mumenye ko twashikanywe n'umugambi ati jewe rero ikintu cyose umugambi uzonekera ngaha je ne regarde pas à gauche à droite kigenda ku mugambi wagishatse none umugambi wagishatse kuva ku rwego rw'ubuvuzi
est-ce que le noyau des cintres il va avoir là oui t'as qui va on attend exactement pour les sages et donc 5 sages burya mu gihugu cyose uzana kuti yuko atabandi boshobora kugira yoshobora kunganira abo bantu nimba les 5 sages ibyo bashatse ibyo bagiye institution zose kw'igihugu kigenwa na institution inzego z'igihugu nizo zikebura igihugu ibindi biza byunganira ibyo nyene mugabo inzego z'igihugu nizo ziri responsable avant tout rero si nous voulons des institutions fortes si nous voulons yuko réellement zamboloka zoza tuvuga tuzishako il faut que tugira iyo courage d'affronter la réalité et en face de nous hari ibibazo multiple bimwe byatejwe nuko nyine ya guverinance yabaye uko yabaye kandi nawe imigiyema abandi bemere twicarane yakitire di dialogue nitwemere tuje hamwe ibibazo tubicoce nimba ari ikibazo cy'ukuntu intwaro yoba au service du peuple tubyigiye ko turabe ya définition y'inkombe hariya est-ce que nous avons un peuple burundais à l'état actuel des choses ou bien nous sommes un amalgame y'ama-identité ku buryo bica bigorana l'identité nationale twarayipeze au profit des identités sectaires partisanes et consorts iyo rero tutagize iyo reforme tukaguma turagusa ngo ni inyungu ngo jewe ngo ndatunze uri mugenzi waje ko twebwe dushobora kumumbaza tuze turaba none abana bacu abuzukuru bacu nabo bizogenda gute nous avons 63 ans d'indépendance soi-disant 63 ans d'indépendance turacari sous tension twaba tuvuga ngo igihugu kiratekanye très bien mugabo n'ibintu bitekanye la preuve muraraba ibigwanisho zirikira abantu bagenda bafuye ibikoho uko bangana mu gihugu muri igihugu gitekanye abantu bitekanye niyo tuza turabona no mwibarabara amamitrailleze n'iki aho tusubiye hamwe hakera hakiri imfyisi n'iki abantu baca amashamba uwo était obligé de se déplacer umuntu afise icumu kera ntibagenda n'icumu kubera bicura umuntu bagenda n'icumu kwicura ibikoko n'uyu munsi bata ibikoko bihari pourquoi devrions nous circuler arbora des armes lourdes et consorts pourquoi nimba tubaho turi mu mahoro kandi ibyo byose justement tuticarane ngo tubivugane d'abord ngo tubaze tubibere imitwe yacu duhana agaciro twese yacagoye la demokarasi rero idepanda no kuri ibyo byose mais j'estime yuko nk'uko n'abandi babivuze un débat sincère et constructif yotuma dushika ahantu tugera muri demokarasi izo institutions zikaba des institutions dignes de nom des institutions fortes amatora ntabe amatora de façade akaba amatora yodutorera indongozi by'ukuri akadutorera abaza kuturemera irashoboka nakigoro ni privation bamwe n'abandi bashobora kugira c'est sacrifier son amour propre pour l'intérêt de tout le monde iyo effort abantu bashatse kwikora na cyane cyane ko tuvuga yuko twashyize imana imbere n'imana yoca ijambo ikendera sida bigaca bigenda neza bakoze ku mwaka kanya